Muramutse harazi iminsi ntaraba ino AI nahize gukora ama video menshi nerekana ko iyi ari fake AI, donc bakora ama video berekana umuntu w'umuzungu hanyuma n'undi munyarwanda aja hejuru amuvugirako, ariko ndabisubiremo iyi ni AI, uryo muntu ni fake. Doye muri make n'uyu munyarwanda, je ndumva ko ari umunyarwanda, kumva n'umuntu ndavuga ikinyarwanda ntiwombaza, mugabo aba ariko aradendekanya ibintu. Bo umenga yaramaze imisi ata kintu avuga, hari haheze nk'ukwezi. Dufate usubiye inyuma gato ufashe ama video ukayashira kuri ordre chronologique, birunekeza yuko asohoye ama video menshi muri iyi misi ibiri irangiye, ariko kuva ukwezi guheze haheze ukwezi ata video isohotse, cagaruka asohora ama video ku Buganda, kumbura n'Uburundi. Mugambanye ivyo bimeze nk'ivyerekeye Uburundi, ku Buvira. Reka numvirize ico uyu muzungu avuga ku Buvira kuko Ibuvira umenga ni ibintu vy'ibinyegezwa. Munyemerere tugaruke ku muji wa Uvira. Bo no musi ho wa muzungu nta n'ijambo rimwe tuvuza kumwumva, niwe nyene yivugira hejuru. Sinumva igituma abantu batirika abantu, amfete turarekure gukora conspiracy nibisanzwe. Bo ijya y'amajambo avuga nta cubuza ko yerekana cyangwa akora faceless, mugabo bon ko ariyo choice yahitsemo, gusa nuko anashaka kugabisha abantu bagira ngo ari muzungu ngo ariko arabikora nakora kandi wacu twemera abazungu ibi n'umuntu umwe ariko aravyivugira, nta muzungu ari nyuma kuri televiziyo hariya. Umuji wa Uvira ufite igisobanuro gikomeye cyane muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu minsi ishize mwabonye isibaniro ryabaye muri uwo muji ndetse bon sinzi ko arajewe ujese nkunda ibintu biri mu miziki nyuma. Bon jewe yo numvije video kenshi na kenshi muziki nkonja mpagarika ngo niko ndasesangura, ariko ndasesangura ibintu by'imiziki bashima, sinzi impamvu yavyo. Je nuvumenga uvuze crispy ukavuga juste ijwi ryawe, si tumuntu vy'irisere vya politique nk'ibyo kimwe na entertainment, ibintu by'imiziki nyuma setanuya monsieur bivugwe politiko. Ndagukebuye kumbura abantu muvuga ama comment, je ne sais pas. Imikino ya politike yahabereye, aho twumvise ngo ingabo z'u Burundi zivanye muri uwo muji, zari zimaze igihe kirekire zigenzura, ndetse zaravuze ko zitazigera ziwuvamo. Twabonye uburyo ingabo inyeshyamba za M23 zinjiye muri uwo muji. Bo sinzi ingabo zo muri Uvira no kuri, ndashaka umuntu ambwiza ukuri vyagenze gute. Est-ce que koko bashaka kubaza amategeko y'amanuzo ya Washington amasezerano? Est-ce que banse kuri gwarasesa amaraso mu muji? Est-ce que bari bagwaniye mu mbibe z'igisagara hanyuma babona ati bon nta kamaro umuntu amaze kugusunika hafi kure y'umuji no mu muji niko bya kugenda? Exactement abarundi bavuye gute, bavanywe niki? Uretse ko kandi uyu muhiza avuga ngo baracariyo, n'ujya muhiza surarungwa mugambo ngo baracariyo. What's going on? Zitarwanye nta ntambara ibayeho. Niyihe mikino yabereye mu muji wa Uvira, kandi kubera iki? Niki kidasanzwe cyabaye muri Uvira? Uvira ifite amabanga akomeye mu birebana n'iriya ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo mpamvu twirinze kugira icyo duhita dutangaza, ahubwo tukabanza gukora ubucukumbuzi, tukabanza gushaka amakuru y'imbere cyane mu bantu bazi biri kubera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Bo uyu muntu sinzi ko yaba yaragwaye, sinzi ko yarafise ka biro mu Uvira bakamwirukana amarambaze kweza atavuga mugango ngo ariko arakora ubucukumbuzi. No, wa muzungu wewe wahuri ubucukumbuzi ndi gukora iyi channel yose utoreka kuri expert muri region, nta bucukumbuzi bwari bukenewe. Nibaza ko hari ikintu cabaye ushaka kukitubwira. Cyane cyane mu butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Igitangaje ndetse kigomba gutuma mwibaza byinshi kurutaho nuko kugeza uyu munsi umuji wa Uvira uri kugenzurwa n'ingabo z'u Burundi, ukagenzurwa n'ingabo za leta, ndetse ukagenzurwa n'inyeshyamba za M23.
izo mpande zose ziri mu ntambara zose zifite ubugenzuzi kuri Uvira. okay abo bantu batisone mugabo niyo gere mediatique Uvira vyifashe gute mu bantu buriyo umva ngo uwe yavuze ko ngo ziriko zigenzurwa na M23 zigenzurwa na FRDC n'ingabo z'u Burundi. Bo ntawuzi ko baraterana atewe kuwa mbere ni jewe kuwa kabiri ni jewe hanyuma kuwa gatatu ni jewe tuje tuguma twaraterana. Ntawuzi ko bagabuye Uvira Nord ati mwebwe inyeshamba mugumemo, Uvira Nord Sud FRDC, Uvira West u Burundi. Ntawuzi exactement iyo control ya Uvira y'ingabo zitatu ko bikora uko bimeze. Reka twumvirize uno muzungu atubwire. Ntabwo ari uruhande rumwe runaka ruri kugenzura umujyi wa Uvira mu buryo bwuzuye. Ibyo ni ibintu bidasanzwe. Abazakubwira ko inyeshyamba za M23 arizo ziri kugenzura umujyi wa Uvira bazaba bakubeshye. Bon mugabo geneza ko aba bantu rimwe nasuzugura audience yabo ukandi urana ko ari abantu bashika 16 bumvirije mu masaha 15 abana abantu benshi cyane kubasigura ko muri Uvira hari kugenzurwa na FARDC n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za M23 ntutubwire exactement niba bagabuye ama region ukuntu mwaka bari muri Nord Sud West jano rimwe ubunasubwe na audience yawe it doesn't make sense. Abazakubwira ko ari z'u Burundi cyangwa iza Republika Demokarasi ya Kongo nabo bazaba bakubeshye. Uvira yabaye Uvira. Reka noneho dutangire turebe akantu ku kandi ko byabereye muri uyu mujyi ndetse n'ikibyihishe inyuma. Mwese muribuka neza iby'umutwe w'inyeshyamba witwa Red Tabara, umutwe uvuga ko ari w'abarundi ngo barwanye ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD. Bon Red Tabara je n'ikibazo mfise sinkunze kuyumva iri kiravuga mu ma media officiel haba nkizo kuri BBC. Bon n'u Burundi sindigera numva bavuga ngo Red Tabara iri kumbibe canke ibintu nk'ivyo. Sindabona bafashe umuntu umwe ngo uyu muntu twamufashe yari wo muri Red Tabara bamaze imyaka bagwanirayo. N'igihe Uvira ifatwa nahize kumva bariko baravuga umuvugizi wa M23 niwe yavuze nta kintu bigeje Red Tabara mubwe mugije urugamba. Sinzi Red Tabara ko bivya Uvira iyo bafise mu ruhara runini je no sepa ibintu vyo muri Kongo na Kajagari byo mu karere byo bacu biragoye ariko reka tumvirize no muzungu. Ukaba umutwe ngo ushaka kubohora u Burundi. Tukira aho ngaho muribuka ko twababwiye ko mu karere k'ibyaga bigari hari intambara igambiriye kwigarurira ibihugu byose byo mu karere kugira ngo byubakwemo ubwami bugari bugomba gukorera Amerika n'Ubwongereza, ariko ubwo bwami bukubakwa n'Abanyafrika nyine bo mu karere batoranijwe bakuriwe na Yoweri Kaguta Museveni. Twababwiye ko ibihugu bitarafatwa kugeza ubu. By the way, Yoweri Museveni ngo Kaguta Yoweri Museveni yatoye yatsinze amatora muri Tanzania, bon muri Uganda, sorry nuko Tanzania ndiko ndayumvira ko abayivuga ko sepa amatora muri Afrika se ari Burundi, Tanzania ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bagabo bashaka gufata akarere rero bafite itsinda ry'ingabo rishinzwe ibyo bikorwa. Iryo tsinda ry'ingabo rigenda rihindura izina bitewe naho rigiye kurwana cyangwa se rikicamo amatsinda menshi y'ingabo. Ariko ndakubaze musesanguzi kandi ni kukibogaruke kuri Tanzania, Uburundi na Kongo ntibacafata Kongo Brazzaville, Angola, Zambia, Zimbabwe, Mozambique. Iyo limite yashinzwe nande? It doesn't make sense man. Ibintu je nta sense bifise. Bo Kongo deja niyaza kwigiyemo vuba kera kumbona Tanzania na za Kenya ntibazishiramo bavuga Burundi no Rwanda na Uganda none ubu bamutanguye kwagura. Nukura ko teori zanyu namfite zifise fondation kugira ngo ryataka ibihugu bitandukanye mu gihe kimwe. Iryo tsinda ry'ingabo iyo rigiye gutesha umutwe Kongo ryitwa M23 cyangwa se n'andi mazina yagiye ayibanziriza nkuko twagiye tubibona. Iyo iryo tsinda ry'ingabo rigiye kwataka Burundi ryitwa Red Tabara. Muri make
n'itsinda ry'ingabo rimwe ariko rigenda rihindura amazina bitewe n'igihugu bagiye gutera. Okay, mwe muvyumva mwa barundi mwe, donc M23 equals Red Tabara ni itsinda rimwe, ni umugwi umwe, gusa iyo hageze ko batera iki gihugu bigitira izina, hageze ko batera ikindi gihugu bakitira izina, alors baraho ku muryango wanyu keyafu kebanayo. Ubu ngubu baramutse bagiye gutera Tanzania nabwo twabona undi mutwe tudasanzwe tumenyereye. Muri make yaba M23 yaba Red Tabara bose ni bamwe, ni ingabo zimwe zigenda zihindagura amazina gusa bitewe n'ikigezweho. Uyu mutwe witwa Red Tabara rero niwo zingiro ry'ibyo mwabonye ibyabaye muri Uvira, nibyo tugiye gusobanura. Niyo mpamvu twabanje kubasobanurira iyi Red Tabara kugira ngo muze kubyumva neza. Donc muri teori y'umuhizi Uvira Red Tabara niyo ibibazwa ivya Uvira birantangaje. Nanzi ko ari style ntuzeye M23 AFC M23 none umva Uvira ni Red Tabara. Oh boy, mbega umuntu avugira Red Tabara ninde, umuntu ayiserukira ninde? Bo uravye nka M23 irafise ubuyigaba, irafise chef d'état major, irafise abavugizi mwenga babiri, ibintu nk'ivyo. Red Tabara menga ntabwo ndabumva iri mediatize, sinzi ko bafise structure y'aba militaire politique. Bon, ariko reka dukomeze twumviriza uno muhizi ko murafise inyishu y'ivyo bibazo mfise. Mugabo boje numva Red Tabara ku ruhande rwanje sinkunze kuyumva, sinzi ahantu yo bayinyegeje, I don't know. Uburundi bwari bumaze igihe kinini cyane bugenzura umujyi wa Uvira, bwize amayeri akomeye cyane yo gukururira inyeshyamba za M23 mu bikorwa byo gushoza intambara y'akarere. Kandi nk'uko twabibabwiye, ziriya nyeshyamba n'abazitera inkunga n'iriya systeme yose twasobanuye izikoresha ntabwo bifuza intambara y'akarere kuko batizeye ko bayitsinda. Okay, ubwambe yatubwiye ko bariko bakenera intambara y'akarere bagafate kose, none ntabwo bifuza intambara y'akarere kuko batazi ko bayitsinda. Which is what? Ibi nta sense biriko birafita. Et puis iyo umuntu avuze intambara y'akarere ko muri umuntu ayishyize mu gifaransa bwa guerre régionale, bo région igarukira he? Est-ce que ni région des Grands Lacs nk'imeragize CPGL, Urundi, Rwanda na Congo, izo nazo ziri mu ntambara, on ne peut pas renier. Est-ce que ni East Africa kuko nako n'akarere? Est-ce que ni East Africa plus c'est pas kuko n'akarere nta limite gafise? Bokaje nuko ko intambara y'aba y'akarere nkuko tubivuga, u Rwanda ruri impliqué d'une manière ou d'une autre, Urundi ruri impliqué d'une manière ou d'une autre, Congo ruri impliqué d'une manière ou d'une autre. Bo ibihugu byo muri EAC umenga bamaze kujamo, ibihugu byo muri SADC bamaze kujamo. Iyo uvuze intambara y'akarere ça n'a pas de sens tout de même. Intambara izoguma ibarokalize, ishobora kuziyaguka, muga intambara y'akarere qu'est-ce que vous voulez dire? Ko hoba amasoro mu karere kose, Kenya, Tanzania, kuva akarere kariko karasekana canke ku bihugu byohurira gupambana muri Congo, ivyo biramaze kuba. So nonsense ko ibyo ngibyo duhora tubigarukaho, mwabibona mu bindi biganiro. Uburundi rero bwo kubera ko budafite ubwoba bw'intambara y'akarere, ahubwo ariyo bwifuza kugira ngo akarere gatungane, bwashatse uburyo bwashora ziriya nyeshyamba mu bikorwa by'ubushotoranyi byaba imbarutso y'iyo ntambara y'akarere. Donc Uburundi bushaka intambara y'akarere kuko ari bwo kungukiramo, ariko uyu muntu n'umusazi mu mutwe. Hari umuntu kwifuza intambara y'akarere? Bon, niba bayifuza ati izi nibazinduke baronke kasoda bashika nk'amajana 200 bajabuke mu Kanyaru, barase hakurya mu Rwanda, bace baronka abandi bageruke Kobero, barase muri Tanzania, c'est fini. Ndaza ko Tanzania zoritariatinga, u Rwanda zoritariatinga, intambara y'akarere bayitanguye. Ese abarundi borona intambara y'akarere ngo bayunguke mu kagahu gatoyi gakenye kari enclave, bashobora no kugasuffocatinga. Burundi bw'ubwo bumbe buziramaze kugaragara suffocated already.
sinuvuga igihugu igituma ubundi bwo gushaka intambara y'akarere wamuhiziwe for what? Uburundi bwari bubizi neza ko inyeshyamba za M23 nizimara gufata umujyi wa Uvira, nyuma y'iminsi mikeya hazahita havuka uwo mutwe witwa Red Tabara. Uburundi bwari bubizi ko M23 izahita ihinduka Red Tabara, igatangira ibikorwa noneho byo gushoza intambara ku Burundi na propagande zivuga ko bashaka kubohora Uburundi. Uburundi bwashakaga rero ko iyo Red Tabara ivuka, bwarabishakaga cyane, bwari bukeneye Red Tabara. Kubera iki? Niba mukunda gukurikira ibiganiro n'imbwirwaruhame bya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, hari ibintu bibiri akunda kugarukaho nk'impamvu zo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Impamvu ya mbere nuko igihugu cy'u Burundi cyasinyanye amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Impamvu ya kabiri akunda kugarukaho nuko mu burasirazuba bwa Kongo hari umutwe witwa Red Tabara, kandi uwo mutwe ukaba ubangamiye umutekano w'u Burundi, ubangamiye abaturage b'u Burundi, bityo ko agomba kohereza ingabo hariya kugira ngo zigende zibungabunge nyine umutekano w'abarundi. Kugira ngo iyo mpamvu ya kabiri yumvikane rero, birasaba ko noneho Red Tabara ivuka, ikaba ihari, igaragara, iri mu bikorwa bigaragara. Okay, Uburundi bufite ikibazo ko muri Kongo hariho umugwi uri kurabagwanya wita Red Tabara, ariyo mpamvu imwe muri zibiri zatumye bajya muri Kongo. Mugabo bashaka ko ivuka, donc ntayihari, ni imaginaire, bashaka kuyivyaza ku nguvu kugira ngo baronke occasion yo kuja muri Kongo. Ça c'est très banal. I mean, akenshi yabivuze ntabwo byumvikana, bifatwa nk'urwitwazo rudasobanutse, kubera ko Red Tabara ntayihari uyu munsi, nta muntu uzi ahantu iri, nta gikorwa kizwi irimo gukora. Evariste Ndayishimiye rero niyo mpamvu yashakaga ko Red Tabara ivukira mu marembo y'u Burundi, igatangira izo propagande zo kuvuga ko ishaka kubohora Burundi, noneho sasa umuriro ukakira rimwe. Imbarutso y'intambara y'akarere ikabira bonetse, Uburundi bukaba. Ariko abarundi n'abagwanye kugeza bavuga ati reka turondere ukuntu hoba intambara y'akarere, umuriro wake, tubapige iyo mihimbiri. Dude, Uburundi buri affaibli de l'interne et de l'externe. Uburundi je nibaza ko abasirikare bashaka nk'amajana 4 biyorganije. Okay? Biyorganije abasirikare bashaka amajana 4 bafise umukondamana mwiza. Je mbona ubundi bo bufata kubera iki? Uburundi buri affaibli militairement, buri novuga ko buri andebandade, nibaza no mu gisirikare, nibaza ko abasirikare biteguye, umwasa ateye bamwe boca baja mu mahandagi, abandi bagaca baja ku mupaka, abandi bakabaje bajoininga bibaronsa aho baca. Uburundi nta mu bihugu mu karere buri mu position de faiblesse no Burundi. Kongo irafise faiblesse, mugabo omo yoyo irafise ubutare ishobora guha Angola, Zimbabwe, Zambia ati nimuze mudufashe tuzo ubutare, canke Amerika ati dufashe ku negotiate n'abantu bahizi kugira ngo turabe ko twubaha ubutare. Uburundi babo ngo bafise ubutare mu Rwanda, tukare kuri susike yo muri Kongo. Tanzania bona igihugu gifunctiona nubwo kitatunganye, mu Rwanda igihugu cyo kimwe n'u Burundi bogwana nazo ko susike gikomeye, niko ndavyibaza ntituranyunyurana. Mugabo Uburundi ni igihugu kiri muri position de faiblesse, nibwo bworondera cyo bita the weakest link, nibwo Uburundi bwa bukwiye ko haboneka amahoro. Et déjà même économiquement uravye ukuntu buri ku mavi, igihugu gitafise na petrole, vyoba vyiza ko bwoba stable, bagatangura gukubura ry'amabarabara, bagatangura kuvura ryakorera, bagatangura gushira amafaranga mu bintu vyunguka aho kuyahereza mu masoro no mu mablende. Dude, uri kuvuga ko Uburundi bwifuza ko aba intambara yo mu karere. For what? For what exactly? Waza ko turi stupid kugeza hiyo? Come on.
mwebwe mwaba sepangiye yo n'intera hamwe nimwe mushaka intambara mu karere kuko uvuga uti bon twe turyoherwa yo hari akajagari duce twinyegeza mu vyondo hariho udukoko en fait umenga sinzi ngiye bakagenda ngaruza ariko ko kugiye mu mazi gaca kayavuruka kugira ngo kashobe kwinyegeza muri iyo vurugu aba bahizi nabo baryoherwa no kwago w'intambara kwa nk'abantu binyegeza Kagame nico tumava bagumba badraming intambara u Burundi bushaka intambara y'akarere forward abantu n'igice buratera rubonye noneho impamvu za nyazo zo gutangiza intambara y'akarere mu buryo bweruye. U Burundi mu by'ukuri nubwo bwagiye bwohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo bwigeze bubona uburyo bwa nyabwo bwo gukora intambara ngo bwivune umwanzi, kubera ko biragoye ko u Burundi bwasobanura uburyo M23 ari umwanzi wabwo. U Burundi gufatanya n'ingabo za leta ya Kongo kurwanya M23 yego ni ibintu byiza, ariko ntabwo bishyira u Burundi mu mwanya mwiza muri diplomasi y'akarere na diplomasi mpuzamahanga, kubera ko izo nyeshyamba ziravuga ziti u Burundi burimo kuza kwica abakongomani, buri kwica abanyekongo kandi twebwe ntacyo dupfa n'abarundi. Kandi biragoye nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakumvisha isi impamvu ari muri iyo ntambara mu gihe iyo Redi Tabara avuga ko ibangamiye u Burundi itari kugaragara. Bon none iyo Redi itari kugaragara mu yashaka hiki donc gushaka Burundi byo gukiriya umwansi atahari uri kukonkirwa ko nta mwansi yitwa Redi Tabara ari muri Kongo mugabo ngo nibaje kumukiriya niba mwemvante. It doesn't make sense. Iryo zina warivanye niba ari giye kuba invented. Et puis ubundi kuva muri Kongo diplomatiquement nta contest ihari ndeka kubesha amakungu baremera yuko imigenderanire gufashanya gisirikare iraho hagati y'ibihugu bibiri u Burundi na Kongo baravyumvikanye ko ivyo nta ikibazo diplomatique gipoyeje nivyo muri ko muremvanta mwebwe sino nivuga ngo bagiye kwemvanta Redi Tabara kugira ngo bace baronka okazi yo gutera intambara. Bon it's easy uri no go intambara no Rwanda okay nimba intambara ko yakarevuga bo bashaka gupika no Rwanda easy ni murondere aba FDL batanu ni murenze batanu canke wanashaka murondere abarundi bawe mu Rwanda bugati twebwe wenda turabanya FDL twagiye twavuge kikongoro mubahe imitrailleuses nka zitanu nyene ni batanu mubugure gatoya ku mupaka ahantu hashoboka bagende bandaga kambi karevu Rwanda bagapige intambara zo kitangura sandute ntimugomba kwiga muja kwica abakongomani mushaka kugwana no Rwanda genda mutere muri nord ndayo mube wo Rwanda arazwe. Come on dude ibintu by'uburofa Burundi bashaka intambara y'akarere for what exactly? Why would they? Mu buryo butagaragara M23 na Redi Tabara ni bamwe n'ingabo zimwe, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo isi ireba, ntabwo ari byo abantu bashaka kumva. Abantu bashaka ko iyo Redi Tabara ibigaragara iri mu bikorwa koko bigaragara ko bibangamiye u Burundi. None wari gufata abantu batabangamiye u Burundi uba force kubangamira u Burundi kugira ngo weke amakungu ko ufiterezo yo kugwana, ariko natwe bana toratora abagwanyi umugwita kubangamiye dufate nk'umugwa wa Scout Sepa ubundi mugwi w'abantu batakubangamiye uri kushaka ngo bakubangamiye kugira utangure intambara. Doesn't make sense guys, it doesn't make sense. Izi ngenga bitekerezo zirarengeje. Ngiyo impamvu yatumye ingabo z'u Burundi zivana mu mujyi wa Uvira, nta muntu uzirutseho, nta ntambara ibaye, nta muntu uzirashe, nuko nguko byagenze. Okay, donc kugira ndabitahure neza ingabo zo muri z'u Burundi zabonye zavuye mu Uvira, nta nubwo zavuye mu Uvira zirahamagara ziremvita M23 ni muze hano mu Uvira mutwegere kugira ngo Redi Tabara itangure kudutera hanyuma tuje dupiga karere kose. Yo strategy no bari nziza cyane, ni na mpamvu bavuye Bukavu na Goma. Okereka tugume tubegereza hano ku mupaka badushikire ubu bari hano ku Gatumba barendira urusoro rwa mbere rujabuke mu Burundi bace bapiga karere kose. Biye barundi muhamu basuzugura ariko dufite strategy muri iyo strategy
kandi twabateze umutego M23 ikiwugwamo baca baja ibuvira. Usibye ko tuvuye ko batavuye ibuvira tukihasangiye. Mwabantu murorera uyu muntu niba muvyemera bon murakwiye kuja kuraba sinzi hano bakora IQ test mugakora mukarabo kwingana ibintu nta sense nimwe bifise. Uyikora conspiracy yorganize neza ku buryo biba bitonze bimwe logique umuntu afite IQ ishika 95 aje kuvyumviza ka terateranya kumva ko vyumvikana ibi umva ko nta sense nimwe bifise. Ubwa mbere tugo ko abarundi batavuye muri Uvira bakihasangiye nabo nyene bariyo mugabo ko bavuyeyo kandi ko bavuye kugira ngo batege umutego M23 ize Red Tabara ice ivyura umutwe ko musa Burundi bice boronka diplomatiquement raison yo gutera intambara mu karere sino kuhonya Red Tabara intambara mu karere. Ça c'est ce qui est important, nico kintu i Burundi bugamije. Oh boy. Noneho reka turebe uburyo inyeshyamba za M23 zabyitwayemo, dusobanure n'ibyo mwagiye mubona ibyo kwandika inyandiko zo kuvuga ko bikuye mu mujyi wa Uvira basubiye inyuma. Ibyo byose reka nabyo tubisobanure, tubabwira uko byagenze, tubabwira inkomoko yabyo. M23 ikimara kubona ko ingabo z'u Burundi zitangiye gusohoka mu mujyi wa Uvira, bahise batangira gusohora amatangazo menshi kuko basanzwe babikora n'ubundi bavuga bati mu masaha make turaba dufashe Uvira, mu minota mike turaba dufashe Uvira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho bon sinzi ko ico gihe reka tufate geographiquement sinzi Uvira je ntabwo geography ya Congo ndayizi mugabo je nuva ko in theory nkirikije umugabo donc M23 bari matetoire bafashe hariya kure za Bukavu sepa za Goma hanyuma aba dede bati burya tugwanye nabi reka tuve muri Uvira turazi bajya abagabo baca bagira meru baze bayifate. Man, so baca barabikora M23 iva mu mutego muri wa mutego ikitangura gutangaza bakiri Bukavu bakiri Goma ngo ingabo z'u M23 turaje kuyifata. Ariko bumvise abarundi bagize gute bakuye mu kabo karenge batangura amakomunike ntabwo bari bakura makuru hasi nta ntambara yabaye no mukino mu micengararo yabaye gusa turirotiye abandi barabimenya sinzi ko baba telefone ati bwana sinzi bani ndarongo ijya mu harabu nabibuka bwana masunzu makenga okay nkunze kubitiranya bwana makenga turagiye muragiye buretse dusohora itangazo. Izo nyeshyamba zatangiye kwinjira gake gake muri Uvira ariko zikabikora zigengeseye kubera ko zari zifite ubwoba bwo kwibaza impamvu ingabo z'u Burundi zikuye muri uwo mujyi. Babaye shock. Wow, baragiye ubwo nta mutego baduteze. Politiki iraryoshe. Nyuma y'igihe gitoya rero bamaze kubona ko ingabo z'u Burundi zavuye muri Uvira burundu umujyi bawinjiyemo ndetse batangaza ko bawufashe mu buryo bwa burundu. Izo nyeshyamba zikimara kugera mu mujyi wa Uvira zahise zitangira kubona ko ibintu bidasanzwe, zatangiye kubona ko byanze bikunze hari umutego zatezwe zishobora kuba zitazi. Uburundi bwakuye ingabo muri Uvira hanyuma bwongera ibikoresho n'abasirikare ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Okay, bon birashoboka. Ariko ko wamaze kutubwira ko Uburundi butavuye muri Uvira, we wambwiye ko Uburundi Uvira harimo ingabo z'ubwoko butatu, bano bwoko komutere ingabo z'imigwi itatu, inyeshyamba, ingabo z'u Burundi n'ingabo za Kongo. None ubwe ngo zavuyeho zija ku mupaka w'u Rwanda. Ayo ndetse n'umupaka uhuza Kongo n'u Burundi. Uburundi bwavanye ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Uvira, buhita butangira gutegura intambara simusiga yagombaga gukurikira ivuka rya wa mutwe
witwa Red Tabara. Okay. Abarundi bafise strategy miteye igitangaza. Okay, reka tuve muri Uvira. Okay. Ebona prime general easy natoye formule. Wewe ba muri Congo. Bwira Makenga ko tugiye. Makenga caja kugira umuntu afate Uvira. Bidatevye Red Tabara izokiza kudutera. Reka tugire intambara ntanze musiga. Mbega we niba uzi ko Red Tabara ihari, kuki worindira ngo ashike ku mupaka, kuki worindira ngo bafate ibirombe byose aho bimwe butare baronkera vitayema, kuki worindira ngo baronke backup ingana nkuko kose utoba amata bakiri hariya kure za Minembwe ntibombaze batanguye training ngo nurindire bashike Gatumba. Nta gisirikare nize singe intambara zirwana ngo ajye no shima umwansi ari ku kilometero 40 gusa umwansi ari ku kilometero kimwe naho banze kugwana kungana gute. Ibyo ngibyo rero kubw'amahirwe inyeshyamba za M23 na basebuja ibara bimenye, ibamaze kubimenya bita batangira kwikura muri Uvira gake gake. Okay, strategy barayimenye. Iyo strategy barayimenye, atuza kuba mu gisirikare cyane harimo abantu baza baratanga makuru ku nyeshyamba nabajya babatuma, baramenye ko babateze umutego baca bava muri Uvira bati ni mugaruke mufate Uvira turayivuyemwo umutego ntawe mudufata male edmi aho mubabukaranga twari munsi y'urujo. Bivuge politiko gusubira inyuma gake gake. Inyuma y'iminsi mike ibahita bandika ibatangaza ko wikuye muri uwo mujyi wa Uvira mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ngo y'amahoro ngo no kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze gusigasirwa. Ariko ntabwo ariyo mpamvu bari bikuye muri uwo mujyi, ahubwo bawikuyemo kuko bari bamaze kubona ko bari kugwa mu mitego batazi, ndetse ishobora no kurangira ibyaye akaga gakomeye k'intambara batiteguye kurwana. Logic yawe yansize. Okay, mu ntango watubwiye ko hariyo imitwe itatu muri Uvira, inyeshyamba, abarundi n'abakongole. Mugabo twumvise ko no abarundi barirotiye kugira ngo batege umutego wa M23 izamure Red Tabara bakibamata akarere kose, abarundi ibe nka United States of East Africa. Mugabo sinzi umuntu yarimenye cyane kumbore umupfumu yarabaraguriye ati warundi wa janja baca barirotira baragenda. Donc logiquement hasigayo FRDC, donc kumbe na wazalendo, kumbe na FDLR bene wanyu, ariko basubiyeyo ryari abarundi n'abanyeshamba M23 ko batubwiye ko iyo migwi itatu yose iri muri Congo. Okay, reka turindire kumbore jusqu'à la fin kumbura afise igisubizo. Ahangaha wahita wibaza uti kubera iki batagumye muri uwo mujyi wa Uvira ngo hanyuma birinde nyine ibyo bikorwa by'ubushotoranyi no kurema umutwe wa Red Tabara. Watubwiye ko bagumyeyo, watubwiye ko bose bariyo. You're not making sense, dude. You're not making sense. Watubwiye ngo bariyo bose, none uvuze ngo ko batagumyeyo. I don't get it. Okay, go on. Ntabwo byagombaga gushoboka mu gihe bari mu marembo y'u Burundi. Icyo gitutu kiri hagati ya M23 no Burundi byanze bikunze cyagombaga kubyara kaga. Okay, bavuye Uvira uvuze mu marembo y'u Burundi, neza ko Uvira ego nivyo buregera Burundi, ariko umupaka Burundi hajya ku mupaka juste Gatumba cyangwa je ne sais pas izo za Kamanyora ninda controller, kuko nimba ikibazo cyo kuba ku marembo y'u Burundi numva bari kwirotira gose umupaka bakawusubiza FRDC cyangwa Barundi. Est-ce que uvyifaje gute ku mupaka kuri barriere yo Gatumba ninda yitwara izo Kamanyora nibaza ko ziri ku Burundi nda harongoye. You're not making any sense, dude. You're not making any sense. Mugana vyo niteze anyway. Nagomba gusaba mbenda afite inda ikora kukebura abantu 16 mbizo uyu muntu. Bumvise ko nta logic irimo. Birashoboka ugahagarikira uruhande urucankuriya. Mugabo nk'ubu udufate nka Vitaro sinje ko ekipi yari mu Burundi bagiye gukina Barcelona. Woshima umuntu akubwira ati bon je ko ndabizi Barcelona ekipi ikomeye
intsinzi no kuja gufana Vitaro mugabo intsinzi zogora kuboneka ntuwoshe umuntu aguma draminga ngo urabona ngo Vitaro ngo turakomeye ngo bongo turamaze gutsinda Paris Saint-Germain turamaze gutsinda na je ne sais pas na Marseille na Olympique no kuvuga Barcelona ikazoba just a walk in the park abaguhenze n'abakinya babahenze ko ntibitego bashobora kutitegura neza usije ko mwese utabagusuzuguye ko we utakurikirana ivy'imikino so ushobora gufana igice iki mugabo ibintu vy'uburofa kirazira ko mu bisapotinga ifo kuba baha information iri claire yumvikana ifite sens ku buryo IQ yanyu itaba yerekana kuri very low mumbabare cyane byanze bikunze icyagombaga kuba imbarutso y'intambara kandi ntabwo inyeshyamba ze mu 23 zari ziteguye kwishora mu ntambara n'u Burundi bari bamaze kubona ko u Burundi bwiteguye intambara mu buryo bukomeye cyane kandi ko akarere gashobora guhita gaturika isaha n'isaha niyo mpamvu rero M23 buryo Burundi bwiteguye intambara koko babiteguye koma no dude nta Burundi bwiteguye intambara y'akarere mboneza ko atari gusupportinga M23 n'ibiki ngoje navuze ne kuraba rapport de force je naza ko Burundi na M23 barapima pimanye muri za Bukavu za Goma ne wombaza oh well yagabanyije amarere isubira inyuma kugira ngo icyo gitutu hagati y'u Burundi n'u Rwanda kigabanuke murabizi ko igitutu wari kutubwira rede tabara uko navuze u Rwanda rwinjiyemo gute cyari cyazamutse bikomeye ku buryo abantu bose babibonaga ko intambara ishobora guturika isaha n'isaha M23 yaratinye yivana muri Uvira yisubira inyuma ibyabaye muri Uvira n'umukino wa politike wo ku rwego ruhambaye cyane inyeshyamba za M23 rero ntabwo zavuye muri uriya mujyi kubera ngo ibintu byo kubahiriza amahoro ibintu batangaje zavuye muri uriya mujyi kubera ubwoba kubera gutinya Burundi kubera gutinya ibyagombaga gukurikiraho ubu ngubu rero umujyi wa Uvira ntabwo urimo kugenzurwa n'u Burundi ntabwo uri kugenzurwa na Kongo cyangwa inyeshyamba u Burundi bwanze kugaruka muri Uvira inyeshyamba ze mu 23 nazo ntizayigarukamo ingabo za leta nizo zirimo nazo nkeya abarwanyi ba Wazalendo nibo bagerageje kugaruka muri Uvira ubu ngubu Uvira irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo nkeya za leta ariko huzuyemo abatasi benshi b'u Burundi ndetse nabo ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ubu ngubu rero igitutu ku mipaka cyaragabanutse ariko u Burundi bukomeje gucanga ikarita ndetse bwarushijeho no kuzamura icyizere cyabwo muri iyi ntambara kubera ko bwamaze kubona ko abanzi babwo bafite ubwoba bw'intambara batari tayari ubu ngubu inyeshyamba za M23 n'abazitera inkunga bimuriye propagande zabo ku mpunzi z'abakongomani ziri mu Burundi ibi ngibi nabyo turaza kubigarukaho nabonye ni video nk'iyo kubijanye n'impunzi très intéressant yatavuga ko Uvira irimwo abasirikare bose none ubu naho Uvira nta basirikare barimwo mu abantu ibintu n'uburofa ibintu byo kuri internet biteye isoni bo mugabo nk'umuntu aba yiteze ko abantu bari koramwumviriza abantu baciye ubwenge akavuga ibintu by'amahopa je numva umenga abareka dusuzugura twebwe tumviriza amakuru avugwa mu karere bo sinzi gituma Uburundi bwavuye muri Uvira nibaza ko baravye rapport de force sinumva igituma Uburundi bwo kwifuza intambara yo mu karere
Uburundi buri muri faiblesse politico économique. Mwaramvise ndavuga kuko n'abantu bamuhanura basigaye bareka kumuhanura kugira ngo ahave bahishire. Donc nta kintu na kimwe cotuma Uburundi bushaka gusotora intambara. Neza ko Uburundi bushaka amahoro en principe, kandi sibwo bwobona burayaronse kubera buri muri position ya faiblesse institutionnelle. Igihugu abasirikare bagenda binyegeza mu mitumba, ngo bundi hasotse itangazo yuko Burundi abasirikare bagiye kunyegera mu mitumba, abandi warumvize ko bazibira ngo ntibaje Dubai, aho umusirikare w'umu officier aje gukora iki mu Barabu. Ico gihugu kiba kigeze ahantu hatemba, economy igeze ahantu hatemba, administration igeze hatemba. Ikintu cyanyuma Uburundi bushaka n'intambara, kuko buri très fragile. Intambara yose mu abantu mukumva umuntu ateye Burundi muzokwembe mwigera, ntabwo dufise ingufu zo kugwana. Sawa, mugira umunsi mwiza.